twaramaze kumenyesha ko amerekero yacu ari Burundi bene bwo bafise ubuzima bwiza mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ndabisubiramo kugira ngo turiko tugira igicapo cerekana neza Uburundi ingene buzoba bumeze mu 2040. No kuvuga ko kizoba ari igihugu bene co bafise ubuzima bwiza, hanyuma mu 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Ubaho aho bukera rero tuzokwerekana ico gicapo c'ico gihugu kugira twese tumenye iyo dutera tuja kandi umwe wese amenye uruhara rwiwe. Ivyo twabivuze kuko tubonye ku mushinge tuwurembeje dufise isemo duhera, dufise igihugu gifise ibikenewe byose kugira dutere imbere, kandi uretse n'ivyo turamaze kubona ko dufise abarundi b'inkerebutsi b'icabwenge ubashize ku kivi bose n'abakozi. Ariko mu bimenye gutera imbere ubanza kubungabunga umutaho ufise, itunga rusangi, itunga ry'igihugu. Nico gituma dushimikira cyane ku ntwaro ibereye. Turakeneye uko abenegihugu bose baja ku kivi atawubarenganya. Nico gituma dushaka gukomeza ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Nico cyatumye tugira na kya ciyumviro cyo kugabanya intara kugira ngo koko kaba karere dushobora kuzoha amafaranga azokora ku mwaka, bagashobora gutunganya iyo migambi, ukabibona neza uti intara iyi yarateye imbere muri ibi. Dushaka rero yuko amahera mu gihe cy'igihugu asabikanywa mu ntara zose kandi hakaba imigambi iboneka y'iterambere. Ico turondera nuko abenegihugu bose bagira ubwo buzima bwiza. Nico gituma tunezerewe kwihangiro mwihaye ryo kurwanya bakaboko n'abarya ibiturire ndetse n'ibinebwe n'abarenganya mu bashiremo. None rero bavukanye turavye aho tugeze, murumva ko umutahe tuwufise. Umwitwariko wa mbere twari dufise yari amahoro, none twarayarose. Ariko mu byo dukora byose twame duhagarariye ayo mahoro nyene, kuko ni karahara mu ruganda ntibacure. Ndasavye dukora ibishoboka byose ntihagire umurundi azosubira guturatura mu gihugu ciwe. Mwame muzi neza ko ingabo itazi ukuri yama yaguye mu rudubi. Mumenye gutohoza inkuru kugira ngo ntimujane nyabahururu. Muratera ico mwitegereje, kuko ijambo kwitanga umwasi niryo ryishe Burundi, aho umuntu yazira ugwikekwe. Mbega none umwasi wo mumenya gute? Umwasi umumenya iyo amaze gukora ikibi. Abajeje iperereza nabo bajeje gukinga ico kibi. Nibakore neza, ntihagire umuntu n'umwe bashobora gutesha ibikorwa bagira ngo bari bamutohoza ko neza, ahubwo bakora ibishoboka mu gutohoza. Ni nk'uko nama naneguye ingene mu ntara abenegihugu baza bakambwira ingorane bafise, ngasanga ujejwe iperereza ntavyazi, ngasanga inyamiramabi ntavyizi, ngasanga musitanteri ntavyazi, na buramatari ntavyazi, na procureur general ntavyazi. None iyo ntara mwumva bifise ubutegetsi, abenegihugu bokora gute batabona ababakingira kugira ntibarengane? Uwo mwaka rero duhindure ayo mahoro turondera. Turayakeneye no ngaha mu karere iwacu, turayakeneye kuko iyo umubanyi inzu ihiye nawe ntiwijajare ishobora gufata. Aha mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baracafise ingorane z'amahoro. Nico gituma Uburundi bwafashe ya mbere mu karere
kugira ngo buje gufasha muri ico gihugu. Nico gituma nagomba kubasaba mwebwe nk'abajejwe umutekano no kwivuna basi, mugume mukora ibishoboka byose kugira ngo dufashe ico gihugu naco kironke amahoro, kugira ngo umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko twese twumve ko dutekaniwe. Abagiyeyo nibafashe gusubiza hamwe abenegihugu. Erega twebwe mu Burundi turafise ico dushora, turashobora kubafasha gusubiza hamwe, tukabereka n'ingene bashinga inzego z'umutekano zizewe na bose, ntihagire usubira kugira akagwi ngo nagakingira ubwoko bw'iwabo canke akarere k'iwabo. Ivyo rero murabifitiye uburambe, muze muheze mubafashe. Natwe nico gituma tutaryama ngo dusinzire, turiko dufasha ibishoboka byose kugira ngo habe ibiganiro byo kugarukana amahoro.